umukama Yesu Kristo yasizwe na se aho yamuha umutima mweranda. Nakuziga mushobore gutagatifuza umuryango w'abakristo no gushikanira Imana inguka. Bakunzi ba Action TV, turi neza muri Paruwase ya Mugamba, aho tugomba tuje mu birori byatirwa mwibanga ry'ubusaserdoti n'ubudiyakoni. Kumwe mbere ya Paruwase iri guhimbaza yubile y'imyaka 50 imaze ishinzwe. Kubwa Action TV uri kumwe na jewe Muco Ange Narcisse. Kaze rero dukurikirane ivyo birori nido uko bigiye kugenda. Murakoze.
inkuru nziza. Izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Ora n'amahoro. Tuzirikane rero inzamba ya Yubile. Gumana natwe Mana yamaho kandi ushobora byose, wowe utera iteka umuntu ukamuhunda ingabirano zawe, wowe utanga kandi ukabungabunga ubuzima bwose kugira ngo wiremere igihugu c'abasaseredoti mukoresheje ububasha bwa Mutima Mweranda. Uratora muri uwo muryango abo nshinga amabanga adasa, mukabagira abatumwa ba Yesu Kristo umwana wawe ukunda cyane. Kuva kera mu isezerano rya mbere amabanga Mweranda yarategura ubuzima buzokurikira. Wari warashinze Musa na Aroni ngo barongore igihugu cawe kandi bagitagatifuze. Waratoye abandi bantu umwe wese ku rugero rwiwe ngo bafashe muri ico gikorwa. Mu rugendo barimwe mu bugaragwa warahunze Mutima ngo wari wahaye Musa abashinga naye 70 uzuye ubwitonzi kugira bamufashe kurongora igihugu cawe. Ni nyaco cyatumye usangiza bene Aroni iyatirwa se yari yaronse kugira ngo abasaseredoti kubwa amategeko bashobore guhereza inkuka. Iryo banga ry'ubusaseredoti
bukomoka ku batumwa. Turagusabye data mushobora byose, nuha abasabyi bawe kwinjira mu muryango w'abasaseredoti, nusubire wuzuze mutima w'ubweranda, maze ku bwawe Mukama baronka ibanga yuko babafasha abepiskopi kubw'imigenzo yabo, niba bakarorero ku butore bw'imico myiza, niba babafasha bukuri abepiskopi kugira ngo kubw'inyigisho yabo ishigikirwe n'ingabano za mutima mweranda, ubutumwa bw'inkuru nziza bwamwe ivyamwe mu mitima bushikiye isi igera hose. Bari kumwe natwe, niba binahemuka mwibanga ry'ukuba abasuku b'ibinyegezwa byawe, kugira ngo igihugu cawe kinagugwe mw'iriba ry'ivuka rishasha, kironka inguvu ziva kuri altari yawe, abacumuzi bagirirwa ikigongwe, abagwaye nabo bakire. Bari kumwe natwe Mukama, nibambaza imbabazi zawe, basabira igihugu bashinzwe be n'abantu bose, n'ibihugu byose bihurikiye muri Kristu bizoheza bigahinduka igihugu kimwe wigaruriye, kizorangukira rwose mu bwami bwawe. Tubigusabije Yesu Kristo umwana wawe Mukama wacu n'Imana yacu, musangiye inganji hamwe na mutima mweranda ubu no mu myaka yose. Umwepiskopi arahejeje igisabisho cyo kubatira. Ubu naho bakuru babo baca baheza babagorere ya sitora bambara mu mwaka uheze bayihagatiye, ko igihe kigeze baheze bayibagororere. Nyuma yo kubagororera iyo sitora, baraheza baca babambika n'umutamana chasuble, bambare bikwize ibyambagwa by'umusaseredoti. Nuko byubatse niko ekleziya yabitegekanije ku bwubukiriro bw'abantu. Mukama Yesu Kristo yasizwe na se, aho yamuha ubasha nakuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira Imana ingoka. Mukama Yesu Kristo yasizwe na se, aho yamuha mutima mweranda ubasha nakuzigama ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristu no gushikanira Imana inguka. Mukama Yesu Kristo yasizwe na se, aho yamuha umutima mweranda nakuzigama ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristo no gushikanira Imana inguka. Mukama
Yesu Kristo yasizwe na se aho yamuha mutima mweranda n'ububasha nta kuziga mushobore gutagatifuza umuryango w'abakristo no gushikanira inkuka Imana. Umukama Yesu Kristo yasizwe na se aho yamuha mutima mweranda n'ububasha nta kuziga mushobore gutagatifuza umuryango w'abakristo no gushikanira Imana inkuka. Umukama Yesu Kristo yasizwe na se aho yamuha mutima mweranda n'ububasha nta kuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristo no gushikanira Imana inkuka. Umukama Yesu Kristo yasizwe na se aho yamuha mutima mweranda n'ububasha nta kuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristo no gushikanira Imana inkuka. Umukama wacu Yesu Kristo yasizwe aho yamuha mutima mweranda n'ububasha nta kuzigame ushobore gutagatifuza umuryango w'abakristo no gushikanira Imana inkuka. Umwepiskopi arahejeje kubasiga amavuta unabaje gutagatifuza igihugu c'Imana. Ubu naho basubira kandi begera imbere bapfukame imbere yiwe abahe ikarisi irimo umuvinyu iriko n'ipatena iriko umukate ishikanwa rya altari. Niwakirisha igihugu cerana rije guherezwa Imana menya neza icugira igani tufashe mu ndoke kurikiza mu buzima bw'abantu rero kumukama yadupiriye ku musaraba. Niwakirisha igihugu cerana rije guhereza Imana menya neza icugira igani tufashe mu ndoke kurikiza mu buzima bw'abantu rero kumukama yadupiriye ku musaraba. Niwakirisha ikanwa y'igihugu cerana rije guhereza Imana menya neza icugira igani tufashe mu ndoke kurikiza mu buzima bw'abantu rero kumukama yadupiriye ku musaraba.
barashikiriza ikarisi iriko imperezo ya altari. Kimwe mu bibafasha gutagatifuza umuryango w'Imana harimwo kurekura ibicumuro kw'izina ry'iyo Mana nyene. Baraheza abasore batera intambwe, umwepiskopi abashikiriza ubwo bukuru. Nuronke mutima mweranda, ico uzohora kw'isi kizoba kiboshwe no mw'ijuru, ico uzohora kw'isi kizoba kibohowe no mw'ijuru. Gira amahoro. Nahorane nawe. Nuronke mutima mweranda, ico uzohora kw'isi kizoba kiboshwe no mw'ijuru, ico uzohora kw'isi kizoba kibohowe no mw'ijuru. Gira amahoro. Nahorane nawe. Nuronke mutima mweranda, ico uzohora kw'isi kizoba kibohowe, ico uzohora kw'isi kizoba kiboshwe no mw'ijuru, ico uzohora kw'isi kizoba kibohowe no mw'ijuru. Gira amahoro. Nahorane nawe. Nuronke mutima mweranda, ico uzohora kw'isi kizoba kiboshwe no mw'ijuru, ico uzohora kw'isi kizoba kibohowe no mw'ijuru. Gira amahoro. Nahorane nawe. Nuronke mutima mweranda, ico uzohora kw'isi kizoba kiboshwe no mw'ijuru, ico uzohora kw'isi kizoba kibohowe no mw'ijuru. Gira amahoro. Nahorane nawe. Nuronke mutima mweranda, ico uzohora kw'isi kizoba kiboshwe no mw'ijuru, ico uzohora kw'isi kizoba kibohowe no mw'ijuru. Gira amahoro. Nahorane nawe. Nuronke mutima mweranda, ico uzohora kw'isi kizoba kiboshwe no mw'ijuru, ico uzohora kw'isi kizoba kibohowe no mw'ijuru. Gira amahoro. Nahorane nawe. Nuronke mutima mweranda, ico uzohora kw'isi kizoba kiboshwe no mw'ijuru, ico uzobohora kw'isi kizoba kibohowe no mw'ijuru. Gira amahoro. Nahorane nawe. Barahejeje kugabana vya vyiza vyaturaza ntibuca, vya vyiza vyatuzindukana birabaye. Turagabanye abasaseredoti 8, abadiyakoni 10, buhira ku vyiza twagabanye ejo vy'abakorezi kuri altari y'umukama 10, n'abasomyi b'ijambo ry'Imana. Ivyo vyiza rero n'ivyo gukengurukira Imana. Abaririmbyi baheze batuje imbere. Rugira yarabatoye, Rugira yarabasi.
ashimwe paruwasi ya Mugamba ku nshuro ngira kabiri mwakira nziza nk'ibi ziyakirwa n'abasaserdoti n'abadiyakoni. Ibimenyetso bitandukanye bafise bizobibutsa rino teka, bizobibutsa akanyamuneza ka yubile, yubile y'imyaka 50, yubile y'izahabu. Abo haciye iyo myaka 50 bagabanye ivyo vyiza, abasigajemo iminsi mike bagira bati ko akanya kabonetse bitwokagisha. Abo hari harenze ko iminsi mikeya bati biguye hahandi niyubire. Ibimenyetso bafise barafise umusaraba, ikimenyetso ca Kristo yatubambiwe kugira ngo aducungure. Barafise udusanamu tw'umuryango mweranda w'i Nazareti, ko nabo mu miryango yabo bagomba kwisunga uwo muryango kugira ngo barangure ico Imana ibashakako. Imyaka 50, imyaka 25 vyiza vy'Imana, vyiza vya yubile bitashe hano mu Mugamba, aha i Muramba. Utubwire ivy'Imana yabagiriye, urukundo yabakunze. Byose ni vyiza vya yubile ku bakristo 24
bigize ino paruwase ya Mugamba. Ubona yuko hatobura abakenguruka tutamwo n'abashokomanga. Umukama mbere yobaha kuramba ukazobona n'ibindi vyiza vy'imyaka 75 n'irenga. Baracashogomanga ni vyiza. Abaririmbyi baheze buhire kubagira bati mbega bama bakuvuga babizihe uri isoko ry'ivyiza vyose. Nije ndabizi natewe iteka rya gahore, nico gituma nama nkenguruka. Umutima ndahimbagwa n'ubutse iteka rya gahore wanteye hama nk'ubwatsi. Kagahimbaro nteye ese nokagutera nanje imisi yose mana yanje. Bama bakuvuga kuri isoko ry'ivyiza vyose babizihe. Aba bagira yubire nibo babizi babituyagire. ukwemera amabanga y'umwana wawe kubw'inema za mutima mweranda nutabaze abakwemera bagusengana umwete mu kuvuga irozari bashigikiwe na Bikira Mariya bamane mu muzirikanyi wabo
ibihe by'umunezero by'umuco byo kubabara iby'ubunazwa bwa Yesu Kristo umugaba wacu. Muhezagire rero aya mashapure y'irozari, uduhezagirire aya masanamu y'umuryango mweranda, uduhezagirire izi mpeta abagira bazambikane bazokwame babandanya bizigiranira imyaka yose, ku izina rya Data na Mwana na Mutima Mweranda, amen. Abasaseredoti bambaye imyambaro bahaguruke bagende babandi kujya umusaraba, babiri babiri batatu batatu tukunyabuza. Sanamu mubona bafise k'umuryango Mweranda w'i Nazareti, ariko ibi bikurikira hanze hati jewe naka na jewe na mw'isengero katolika kw'igenekerezo rya 19 ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2025 kwemera imbere y'Imana kwabirana no kubana guhera kwacu, agakurikira ibikumu by'abagize ayo masezerano yo kubana n'umugabo n'umugore. Basubire bazamukane biyibutsa ibimenyetso bihambaye mu buzima bwabo, ikimenyetso cy'urukundo n'ibanga ryabo. Mana Data, wowe soko ry'ibyiza byose, turemeye ko ibyo dufite byose turimo bikomoka kuri wewe. Ni wewe waduhaye ubukristu, turabugendera gushika uyu munsi. Nutwigishe rero gukeburuka ingabirano z'ubuntu bwawe ntangere, no kugukunda n'umutima utarimo tubiri, bene umushaha wacu wose. Nuduhezagirira bose bariko barahimbaza iyi yubile, Data na Mwana na Mutima Mweranda, dutera impundu ku byo duhejeje kunguka. Abasaseredoti, abadiyakoni, abasomyi n'abakoreji twaronse ejo, n'aba bagize yubile, n'abasaseredoti bacu bagize yubile y'imyaka 20
n'itanu. Yeah.
dusabe abasaseredoti bawe Mukama be n'abasabyi bawe bose nibabesheho n'iy'Umwuka Nyeranda twaguhereje tukayisangirako maze mukunga umwe na wewe mu rukundo rw'amaho bawerwe no gukora inganji yawe nk'uko bikwiye tubisabije Yezu Kristo Mukama wacu. Inyuma y'uko tuzakuba turonse umuhezagiro umwepiskopi nyene n'abasaseredoti baje bagira urugendo baje gukura ivyambarwa vya misa baje bahindukira, hanyuma abasigaye nyuma y'ururirimbo rw'umuvyeyi Bikira Mariya tuca tuguma hano nabo baheze babanguke twese twumviriza amajambo amwamwe. Ora Mukama Imana y'umuvyeyi w'icitse umuco cose niboneshereze imitima yanyu mukabwamwikira mutima mweranda umuhoza nibakenya munesha umugisha wayo yongere ubuze mugabirano z'uyo mutima. Rwamuriro gatangaza ashumukiye ku batumwa n'umuvyorora ibishayanya kari kose wongere iboneshereze mu mwakaka w'umuco wabo. Washimye guhamagara kuri nini nyinshi ngo bumve umwe mu kwemera n'abafashe kuzigama ibanga ry'uko kwemera nyene kugira ngo ibyo mwizigiye mubishikire imbonankubone. Iyo Mana rugira byose Data na Mwana na Mutima Mweranda nibahezage bashurire ku mugisha wayo. Shingurukana ukweze turashikanye